Ari nipfuje ko twebwe twese turi ngaha Fanny yo turabira agasene ko muri umupfakazi sezo ya gatatu agasene kamuryoheye kurusha iyindi akababwira cyangwa agakine nubwo komara 5 secondes Iberingo. Kati kichiwe kizawe. Ego. Nera nikinayo. Estimesi hai. Yesu, igene nabyo dushobora. Gerageza. Haya yerogeza. Ewe. Chesi mvuga ni wakina. Akaye none. Liberty. Thank you for loving me and caring every single day. Thank you for adding more value to my life. For real, to have you is a blessing. Liberty, please marry me. I marry you. Actually, munyihanganire bo nije manager w'ibikorwa muri Twafa kandi urumva nubwo twogyoherwa ntitwibagira ko turi abanyamwuga tegeza gukora ibikorwa biri professional biri confidential cyo gituma n'umushinga tugomba gukora kandi munini nico gituma rero numva sinovuga ariko uzoshobora kwishura ico kintu abanyempano bose duhereye d'abord kuba dukunda bakanabitwereka n'abandi bafise izindi tara kugira ngo tuzi promoting kuko twebwe ubwacu natwe ntitwikwije turacake n'izindi ngabirano shaje so bizaba biri muri uwo mushinga rero dushimye kutavuga izindi Mbega tuzobimenya ryari Liberty tugiye tumenye basi nakadate basi umwaka uzohera byawe umwaka uzohera bitanga mwabimenye ariko numva ko manager yatwimye ngo hageze ariko fara tubwira no mwaka uheze yo bamujera manifuza gukora ikiganiro kumwe na Fanny Lavine majendi baraguze oya wowe uratubwira ucuzuze tubwiranye kugira baranituba bare sivyo none Fanny sinkunda kubabaza abantu muga entrée reka duhere kuri inde basi inde ari prête kuri mwebwe yateguye ikibazo duhere kuri inde aza kubaza wewe ego sha abana muhira ego sha mubaza Just kumubaza d'abord no kumushimira kuba yabanye natwe hanyuma nkuko twagumye tubigarukako turi ngaha kubw'urukundo kandi tumukunda twenyene shikanye ubutumwa bw'abagumye bantuma nanje mama Ana na Vava bagumye babisubiramo ngo tubisubiremo tubivuge ko bagukunda kandi bari kumwe natwe hanyuma ico numvise no mubwira mukanya ararize cyane ngo nibaza ko ngiye gupfa ntugiye gupfa isezano ryo gupfa si ryaca bubaha Imana ugiye kubaho kugira ngo ubandanye wamamaza ibikorwa by'Imana kuko no muri bukora harimo kwamamaza Imana kuko hariho benshi byubaka hariho benshi bifasha hariho umuntu yisanga mu byo uri kurakora akavuga ati ekumbe ubu buzima si jewe jenyene ekumbe yavyifashemo gutya akabona nawe ngene yavyifatamo rero ntubone ko ugiye gupfa je ndaguteye intege ugiye kubaho kugira ngo bandanye kwamaza ibikorwa by'Imana hanyuma turagukunda Imana igukomeze iguhe kuramba hanyuma ibikorwa byawe byamamare gushika kwisi yose murakoze Romba ni nk'ikiyumviro yaterereye wateguye ikibazo okay tugire Kristo naganze Kristo hamaje ubwa mbere mbaje gushimira Imana kubona yatugeje ngayo munsi kubona turashimiye cyane kubona umukunzi wacu Fanny yashoboye kukwitaba kamoto twamuteye we yayibaza ko ari kiganiro kandi turashimiye cyane Benishu kubyo bamutumye azato bagize ibine bateguye hamikiri naco cyambere nashaka kumubaza icambere nashaka kumubaza umuntu yoza kuramutsa muhira gute byogenda gute ego nico kibazo nari mfise tugire Kristo
hari uwundi afise ikibazo ngaha wewe mwebwe babiri Fanny raba unyandikira kuza muhira twoza kuraba gute turasaka kuvuga vuga hama ubwa mbere je nakwifuza kubona Fanny ari kararira vya vrai kana ndayibona nyene muri filme nkavuga ati njyana ivyo yigirisha mugari n'umusi byanyoheye vraiment kubona ari kararira hama ikibazo ca mbere mfite byo kumubaza tujya tujya mu turi romantique adukura ibyo nanjye nzoze ndatubwira umukunzi wawe ahosha yes hama ikibazo ca kabiri ndamubaza ngo arose umugabo akaca amubwira ati chuheba gukina filme yo mukunda canke yo muheba ahosha safi sana nawe ari unumengari adugije nga wewe wa muririmvyi wacu sha muri twafa wamubonye ngira nuwo muri kazoza hamaje gusa kimwe gusa je nashaka gushimira Fanny Lavine kubera ko Fanny Lavine je twamenyanye kera nakuye nimero yiwe kuri page yiwe ya Facebook ico gihe ndibuka ko namutelefone ariho abandi iyo bamaze kugera ku ntambwe agezeko usanga iyo umuntu amutelefone bisanzwe atanamwitaba ariko je naramutelefone numva aranyitavye arambaza turinde ndamubwira ca ndamurondera kuri WhatsApp aho niho twatanguye kuganirira nkaza ndamurungikira ibikorwa byanje akanyishura neza mbere akanandemesha ndetse akantera intege mu byo ndiko ndakora ikindi kintu ntazibagira cyanyoheye twari dufise igikorwa cy'abana bari bakeneye ama uniforme yo kuja kwishure batafise n'uburyo nyene tuvuga ati reka tubaterereze kugira ngo kumbure bashobore kuronka ukuntu tuja kwishure na Fanny ndibuka ico gihe narabimurungikiye hanyuma yarambwiye ati nukuri je ndafise uniforme muhira nzokugira aho duhurira hamaze kuzitora naragiye kuzitora ca ndazishira abo bana bararyohewe abo bana barashima vraiment nukuri ikintu kimwe gusa no mubwira abandanye n'umutima w'urukundo no gushigikira abana ndetse n'impano z'abana b'u Burundi Kumure tumu umwanya Fanny yishure bino bibazo vya mbere ataranavyibagira. Guess Fanny kibazo ca mbere ati mbega umuntu aje kukuraba muhira canke ifuza kuza kuraba muhira biza kuraba gute? Kuza ko ndaba muhira nibaza umuntu aje kurara kubera ko programme zanje ziragoye naho urazi ko hari gihuza ukazora turakwepanye umunsi wagomba uhari donc gahunda zanje ziragoye zo kuba muhira vraiment ndashobora ndahaba nari atari hondi kenshi nyene umwanya ndavuga ngo ndabonekera ko imijoro rya cyane nyene njya mugabo kubera hari gemba nyene mbona ko nza kuyirirwa kanka mbona telefone ibintu vyihuta ntegezo ca ngenda ariko nibaze ko igihe kimwe mani zotanga vacances tukaronka umwanya wo kwicara twakira abashitsi isatsi rero ikindi kibazo ati mbega Fanny ajya amajambo y'urukundo uyakurahe kugira ngo natwebwe zize tuyakoresha mu kuyabwira abakunzi bacu amajambo y'urukundo nibaze yuko amajambo y'urukundo ava mu mutima w'umuntu ava mu mpemu y'umuntu kubera umuntu wese arimanya urukundo rero ego bivana ibikurimwe nivyo ububaho ukaguserura nta bindi uretse ko abakobwa biragora guserura amajambo y'urukundo kubango kandi burufise bige nyene wumva bivuge nta gukubita nacuba araryoherwa gwe nabone nivyo bashaka bongo ariko abakobwa benshi barifata kumva ntiyobwira umuhungu nyene amajambo meza nta bindi tu userura ibiri mu mutima wawe ikibazo ca gatatu nakubiye ko nacibagiye maze kwa birebire iwavuze gute Aro voilà. Niyo mpamvu twakugize directeur. Libera twibwije tubwira ati like ubishitse ukaronka umugabo Imana ikagutera iryo teka bo mukabana siko ariko akakubwira ati Fanny ndakubuje ukina film uwo muheba canke ubandanye mukunda amafilm ukazihe jewe nibaze yuko uwo mugabo atawe Imana yoma wapi uwo mugabo nawe Imana yoma kubera ko bino deja ni Imana yabimpaye rero hamwe yoma umugabo nk'uwo yo bintumye guharika ego umva ucuvuza ati rero ivyo Imana ntavyo yokora oya ntavyo yokora tizera uko yesereka tubisenge basha Imana ntizimuhe Fanny umugabo amubuza ibikorwa bituma abantu benshi bamukunda sivyo none kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nasema amen kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu akuna jina la Petro alikuwagi uwundi afise ikibazo wewe umva nta bibazo mu mubaza Fanny wanyu
umubaze wewe uragifise ikibazo ati rero gute Benisho kina vyinshi no mubaza kubera kifana akunda kurira iyiguriza ibintu vyinshi kubera kaca akunda kurira arira kubera iki arira kubera iki voilà nanyishure basi ikibazo kiroroshe cyane tubwira impamvu ukunda kurira abasha ayo mose uzije honyine je birashikana twabura umuntu mu muryango ariko sindi sinone wewe oya impamvu ndira bivana n'ikintu kindi jije urazi yuko ari ikintu kibabaje nyine bya bintu ntarira sindira oya ariko hari ikintu kinezereye ndarira cyangwa iyo nishize mu kibanza cy'undi mu comment amose zimeshi emotionnel cyane nagira ni bimwe bigufasha no muri filime za kugira ngo acting neza ya biramfasha kubera ko wumva niko nakubwete nishize mu kibanza cy'undi muntu naho ndarira iyo nimvire ko undi muntu ababaye birambabaza kumusumba nibyo bimfasha niyo ndikunda kina filime iyo ndiko ndakinumva mba nambaye intuze y'undi muntu rero ndarira kandi niyo nambaye nyine ishusho y'undi muntu aryohewe ndaryoheko mais entre temps Fanny muramubona ko anezerewe like aratwenga mugabo ntimubone yashavuye nimubone yashavuye ndabifurije sindabifurije entre temps sindabifurije Fanny yashavuye arashisha arabishe ni mubi ntibimubereye ntajyoshe no kuraba vraiment yashavuye ndakunze kubibona kenshi like uri kuri terrain urakunda gushavura ariko si cyane muga umuntu dushimira cyane ahubwo ndabasabye mukomera amashiri Bert kuko aujourd'hui niba umuri ngaha niko bwa Bert je namaze gusha kuri terrain cyane nico tubona ko ndavuga ivyo nzi maze kubona ujya mugabo mubona hari inyuma like ni byinshi cyane amaze gukora kuri no mufakaza ari hano like arabikora neza niyo yashavuye aramuhumuriza avuga ati Fanny dukora ibikorwa ibi byo gushavura mubereke ko kenshi murabizi neza yuko birashika social media zikamuvuga nabi ariko adafise uriya muntu hariya acasanga yagize panic abayifuje rero abantu babafakare bamuba hafi je ko bwanje nace ndamufasha gushada mugisha iganiro akarira kiri ku mutima kikavamwo nahandi Libert no akora ikorwa kinini Fanny tugushimire cyane nanje ndabashimiye cyane nuko numva nta majambo bisa novuga tuzokora awe tuzokora ikindi kiganiro twiyaguye nshobora kuvuga ubuzima bwanje aho yaje ari kiganiro nifuza kuzokoresha Fanny mukinsabira Fanny nakimusavye ikiganiro akinyima icubuzima bwiwe tugende mvugane na mama na papa tukigire tumugirisha ikiganiro simwifuza kubimenya none kugacimbira havuka tumenye ko yakora mu nkono canke tumenye ko ari kigabo oya tumenye ko ari bacemwa kiri umwana we okay we akiri dukete twinshi akiri inkumi hariya tuzogikora igihe kigeze tuzogikora sinavyose urambeshe wavuze ko umwanya no ibaze dimanche nemeye kuza nzi ngo nje mu kiganiro Benisho kubera ko utari kumbwira uko nyene ari abantu yego ndabashimiye cyane rwose ndabashimiye cyane jewe ikintu ndabasavye gisumba byose muze muransengera vraiment munsengere kubera ko je sinoshobora kubakunda nkuko munkunda sinoshobora kubanezeza nkuko munezereza munsengere kandi uwo nzotsitaza zonyiyanganira ikintu ukunda kubatitaza ko ni kimwe gusa na message ariko ama message naco umuntu menga kirumvika ni issue bigoranye ni kibazo bose bifuza kuciko bacishura siko Fanny kubera iki atishura ama message y'abafana ama message kenshi Benisho umwanya wanje urawudimba bisa ama message menshi cyane menshi cyane nkaburiyo mera ko niyo ndeka nyine kagiye nkavuga ati mana nukuri jabo bantu ni ubabona sukwishima zino mutima mu bariko nyene iraburyohereza umutima wababwiye ko ndabakunda tu sino si kuvuga ngo sinishura hari igihe mfata nk'umwanya nk'amasaha 2 cyangwa 3 nkishura gutinda nkaruhanka ca ndeka ariko twavuganye ambwiye ati Benije Fanny nawe yase kunyishura message ariko Fanny ndamukunda shishura kumwanka Beni naho byogenda gute Fanny sino mwanka bubahwe abantu nkabo bubahwe abo nibo bafana banje nyene bubahwe cyane nanje ndabakunda cyane vraiment umuntu hari abantu bitwaza ngo barakunda umuntu Benisho
uwo muntu akoze akantu katari ko bakaca bamuheba dufate nko ukambiba kubera ntishuye message aho nuba wankunda abavyaye bishobisho kubera ko umuntu ukunda urukundo rurihangana hama eko Igei sokuza Step Media 257 tuzoyaga vyinshi na Fanny turacari kumwe ibikorwa vy'orazi ko Step Media 257 irimwe mu media asanzwe ashigikira ibikorwa vy'uno mufakazi ari hano muri filime yo mufakazi nyere like kandi nivyo vyiza kandi bakubwira ati iyo umuntu adashigikiwe n'ibintu vyo ntibigera kuri sivyo na cyane ibintu n'abantu yes tuvyizera yuko muzobona ibintu vyinshi cyane biciye kuri Step Media 257 nivyo atashimye kuvuga vyinshi muzobibona dore ko kuri ari Libert ubu naho turi kumwe na Fanny ejo tuzomenya ko ari inde Belize canke Muco twitegende estime Ninda kunda estime nga Ninda kunda baraba Inde bose turabakunda donc Suti Itwande Oya yitwa Rusutiye vraiment nukuri umiriza estime kuvuga ngo ntibamukunda ndabatahura mugabo ega nabone ntibamwanka mu buryo bwa film ariko estime baranamukunda kubera ko akina ibintu nyene vyo babona ko ari ivyo rero urumva numuhinga mu vyakina numwana mwiza ariko nizere ko tubiye kubitandukanya bamwanka muri film ariko inbox turamukunda twese turamukunda bariko badukurikirana bibaze ngo Geisha koza Step Media 257 ari umuntu yagombye ngo dusozere turirimba urafise ikibazo ikibazo ca nyuma sakanu kagoye mugana ari nipfuje ko twebwe twese turi ngaha Fanny yo turabira agasene ko muri umupfakazi sezo ya gatatu agasene kamuryoheye kurusha iyindi akababwira cyangwa agakine nubwo komara 5 seconds Ingo Iberingo yakavutse kajyanye kati kichiye kizawe ego nera nikinaye Estime si hari Yesu igene navyo dushobora gerageza haya yerogeza Chesi mvuga ni wakina akaye none Stand up. Thank you for. Anaze gupfukama aranapfukama voilà nibaze ngaha rero nibaze aha ingo Fanny ingo nyaruka haguruka ingo ngaha n'abafana siwe ingo yaruka aha ngaha siki agarare Heribert agarare arafukama yavuze ahagaze sawa bahagarare rero hano turagiye rero Isweri nabyo ega waje twari mu kazi ngana bishobora ndabona ari abantu nzo hakazi muri Step Media bazi kubaza ibibazo telefone bro ndabi ari kuri kwimana stand by Bindira nije ndiri beri stand by action ndabashaka kahe Gongwe avuze gutembera gira rero ngo ribat action Ribat, thank you for loving me and caring every single day. Muramukuye muri mood. Yani action. Ribat, thank you for loving me and caring every single day. Thank you for adding more value to my life.
for real. To have you is a blessing. Everybody, please marry me. I marry you. Jayso kuza sepeja kabiri gatanu idwi akanyesheri gahora mwitamba umwe turirimbira ari hehe ni wewe umwe turirimbira ari hehe ni wewe ni twese dusozerayo turirimba kano karirimbo Donc dushime agira ririmbesha dushime turirimbe twarimba twese. Imigambi yawe sinkiyabo, imbaraga zawe sinkizawe, kuko ibidashobokera abana babo imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi banaramanutse nji kuzimu, wemeye kuza kungwanirira kunesha nukwawe murengezi. Imigambi yawe sinkiyawe, imbaraga zawe sinkizabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe sinkiyawe, imbaraga zawe sinkizabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Hanyuma mbere yuko dusozera nashaka ndamubwire iri jambo Fanny, nashaka ndahubwire nti kurira ego nivyo urarira, ariko nashaka ndagusabe uzoza uragerageza uzuranyigisha, kuko kuvyo tubona twebwe tubona ko ari nk'intango, ni nk'intango nta n'ikintu urabona. Je navuga ni nakantu gatoyi gusa Imana irikiragira gutya, binini rero byinshi biri imbere. Rero hamwe amarira ugumurira n'amaso azohava agenda gaputi, byiza rero ni intango. Imana yo mwijuru ishishikare kukuja imbere. Twebwe dufite urukundo Imana yasize muri twebwe, turagukunda cyane, turakunda n'abandi, ariko nawe turagukunda cyane. Imana yo mwijuru ishishikare kukugirira neza no kugushira hejuru, kuko si twe twagushize hejuru wawe nati sije namuhaye Imana niyo yagushize hejuru. Twege rero irabitwereka, two gutera intege rero, kandi ntuzongeye kurira, kuko uracabona byinshi imbere. Ibisigaye Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Yavuze ko kirashimye n'amarira. Hama Fanny, imbere yuko nsenga nagira ndakwisabira agapira katruwafa. Urakoze. Azogaha wewe nyene ugashaka wese azoca kwagakoresha. Duciye bugufi mu mitima dusenge. Data mwiza gitandara kizima, Yehova Mana wewe wera, urahabera hera hategerwa n'inkozi z'ibibi, izina ryawe niryubahwe. Mana turagushimiye cyane Data ku gikorwa ciza cakoretse, turagukengurukiye Data mwiza, kuko wowe twabonye ko wivanze nk'Imana. Data buja tuva tugitangura twari twaravye tubona yuko igikorwa umenga ntikizogenda neza, ariko twaraguhamagaye nk'Imana uratwitaba Data. None nyakubahwa turakweretse ibikorwa by'umufana wacu Fanny. Mana urabibamo Data, uramuha gutera imbere, ikirenze vyose nyakubahwa uramuha kuramba, maze Data buja tumusabiye kuramba, ariko uko kuramba mwami uzomuhe kuramba ashimwa n'Imana, yongera ashimwa n'abantu nyakubahwa uzobukoze. Bana nacu rero tugiye gusubira mu mihana yacu, uze kujana nacu, tugende mu vyuma vyakozwe n'amaboko y'abantu mwami. Uraturinda amasanganya,
uraturinda ikibi cyose cyova kuri wa mugwanizi databuja uzoba ukoze bana nacu rero mwami uzoba ukoze ibizotuma tuzokubona kuri wa munsi niwerekanwa ku bicu biba ari byo ushishikara kuduhana n'abera ubu n'imyaka yose amen. Ndabasavye mwese rero dusozere tuze ku